Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muriko murakurikirana indomonesha kure tujuru ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe n'iyimera. Aha turi kuri stade Ingoma ni Igitega province ni Gitega. Murabona turi kumwe n'abantu ngaha baberewe basa neza aho badefiye neza. Ku munsi novuga twari twibuka umunsi mukuru wo kwikukira ugira 63. Aha rero ahantu turi murabona yuko baberewe, murabona ko bashajije. Rero reka baramutse hanyuma dutangure n'ikiganiro cacu. Ramutse abantu hariya bariko baradukurikirana. Ndabajambere ndabanje kubaramutsa amahoro y'Imana ndabifuriza n'umunsi mukuru mwiza wo kwikukira kw'abarundi. Mbeko twabonye mwariko mudefira neza nk'abasoda, mbega muragira imyimenyerezo yo kugira muzodefire neza? Rimwe na rimwe nyene turagira imyimenyerezo. Urabona yuko ikintu utakoze umyimenyerezo nta gishu ushobora kumenya. Turakora umyimenyerezo. Muza ngaha kuri stade cankwe musanzwe mukorera? Cyari dukorera mu bice bitandukanye, hari amatere dukoreramwo nko mu Shatanya. Muri Shatanya hanyuma tuhejeje tubusura ku mirimo yacu ya misi yose. Hama tubonye igihe kigeze rero tukaja kudefira. Yego. Novuga ati murafise akazi mukora, akazi musanzwe mukora nakahe mu buzima bwa misi yose mwese muri ngaha? Twese turi ngaha akazi dukora nakazi ko kwikorera imizigo. Wese twitwa abasungusungu bo muri ville bikorera imizigo. Niko dukora misi yose. Mbega kugira mwiyumvire kuja hamwe, ikiciyumviro cyo kuja hamwe mwaciyumviriye gute, caje gute? Kuyumvira kuja hamwe twarahavye hagati yacu usanga turabantu usanga dukora akazi nyene kamwe ko kwikorera imizigo. So turavuga ati rero dusangiye ugupfa no gukira. Kinone gabene wacu tukaja hamwe. Twaciye tuja rero hamwe baradukundira benshi turagego nivyoroha kugira ngo twese tuje hamwe, ariko twifashemo n'Imana twaragiye hamwe nyene Imana bidufasha usanga turi uko nyene namutubona. Yego turi hamwe kwa kweli. Mbega mumaze kuja hamwe murafise nk'imigambi mubamutegura muzorangurira hamwe kugira ngo mushobore kuzoshika ku bikorwa by'iterambere bikomeye? Ibikorwa by'iterambere urumva aha burya n'ibikorwa by'iterambere byinshi turabikora ko twarateguye ubuye ko turategura n'amakoperative kugira ngo turabe uko twokwiyungunganya kugira ngo ejo hagize umwe yogira ikibazo umwe n'ubundi turabe ko tuzo turafashanya. Ivyo rero mu migambi byose urumva birimo. Yego. Mwijambo buramatari yashikirije yavuze ati abipfurije yuko mu minsi iri imbere azobona yuko mwebwe mwahevye kano kazi. Mwumva kano kazi mwiteguye kugaheba cankwe mwiteguye ahubwo kugakomeza? Rimwe urumva ko harimo abantu bafise ibitandukanye muri aba, harimo abafise amaperimi, hariho bumva bayonga imiduga, hariho nabandi boshobora ubundi buzi. Abo oye bashobora kuba nyene barosa akazi bogenda bagakora, ariko nyuma yaho murabona ko akazi nako nyene ko abasungusungu kazokwamaho kuko vyose bizoguma bikorwa. Naha rero ndibaza yuko bamwe bashobora kwevoriwa abandi bakaguma muri ka kazi, mugabo ko twese tugashima dushima uko akazi tutunze turagashima. Yego. Mbega ntishobora kuba impano y'umuntu hamwe avuga ati jewe naho noronka kandi kazi kameze gute ntako nokora mugabo noguma nikorera ino mpano mfise? Birashoboka, ariko kumva yuko arakazi karuhisha gose. Sinzofata nyene ko twagira nk'impano yatari kuko kararuhisha icambere. Je ituma urose nk'akashobora gukora ko gusova katakuruhisha gose nkako ubundi baziniko ndakubwira koshobora. Yego byashoboka umwaga gakora mugabo nitwogaheba kuko nakazi kazokwama imyaka yose. Yego. Nk'akajambo kumbure woshobora gusaba, hariho abenshi hariya bariko baradukurikirana, woshobora gusaba nk'abarongozi bacu mwumvise ko babateye intege baravuga ati ni mukore turabashigikiye kandi turabakunda cyane. Nk'akajambo woshobora kubasaba ukavuga ati nshaka mu misi bize bigenda uko muze mudufashe uko bari nk'akahe? Cyambere turabakengurukira ko batwimvisemo bumva ko batuvuga ko abasungusungu ko turi mu bikorwa by'iterambere. Hama abavyeyi iyo uri kurasaba umuvyeyi singomwa umusaba vyinshi ko abavyeyi bababona ico ukeneye. Urumva abavyeyi bonyene nk'ubu baramaze kubona yuko twe turi abantu tutaraho turigeza. Icambere bonyene barabara ati aba bantu reka tubafashe nabo barabe ko bashobora kwiteza imbere. Ivyo bidukoreye nk'abavyeyi turashima. Yego. Nk'ikintu canyuma turangiza kino kiganiro cacu, nk'ikintu canyuma mwiteguye gukorera hamwe nk'iciterambere mw'iryo shira hamwe mwakoze cyo bari nk'ikiye kugira ngo nuwoza ashobore kumenya ukuntu ashobora kubashigikira? Cyambere n'imyaka nyene tugomba kuguruza amakoperative. Tuje amakoperative hari ubu koperative y'ukorora ibintu byo kurima
kudandaza byose turose imitaji twavyegeranya tuzoraba igishoboka nico tuzoca dukora. Yego. nk'umuntu ashatse kubashigikira ahantu yoshobora kuja muri banki akabashigikira konti ya banki Konti ya banki yacu bo ntitwari bwagire hamwe ngo tufite banki iri ku rugero hamwe ariko dufise banki zigabura abantu imbuga kumbuga marigara ariko ubu twapanze yuko tuza kwese kubashira hamwe hama tukagira banki nyene yose y'abasungusungu yegamira urwego rw'abasungusungu ruri hamwe ico niko twiyumvira tuza kuzogikora kandi vuba na bwango yego. tubashimire ngira muraza kwifata neza uno munsi. Ego tugende kwifata neza abona twarakoteje twagaze neza mutuje ahantu nyene twizimya kanyota kuko umunsi mukuru kwikukira natwe rero nk'abasungusungu nawo umunsi mukuru twikukira niwo munsi twikukiye ko natwe imisi yose yaheze ntitwabigire tuvugwa ariko no mwaka hora natwe ko twavuzwe turashima yuko natwe tugiye kwikukira mu bandi ubu rero duhagaze neza nta ngorane n'imwe. Nanje murantumiye nk'umujournalist. Karibu murakoze cyane. Ego.